Niteka n'umunezero gusubira kubana namwe kuri no munesha kure yacu hari na yanyu ya Burundi News TV mwese ndabahaye ikaze ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye mwese reka twizere ko mukomeje kugira weekend nziza cange wa Mungu mwiza uyu munsi turi dimanche turi ku cyumweru reka bifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse nkomeze kubifuriza gusoza inondwi neza ndetse indwi tugiye gutangura ku munsi w'ejo muzayigiriremo ibyiza byose mwifuza kandi amahoro y'Imana azobane namwe ikaze kuri mwebwe mwese rero reka turabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu gihe imyidogo ari myinshi mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa bigendanye no kwiyunguruza cyane kuba bikorera mu gisagara ca Bujumbura cyangwa se mu bindi bisagara bigiye bitandukanye nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi bikaba bikomeje kugenda bigorana ndetse ibiciro byo kwiyunguruza bikaba byarakomeje kugenda birazamuka cyangwa biraduga kumva zuko hakomeje kugenda hibonekeza ibura ry'ibitoro ndetse leta y'u Burundi ikaba yarashakishije uburyo rero yogenza mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba harabwa nyine ingene ibikorwa bigendanye no kwiyunguruza byogenda neza ndetse n'ibitoro bikaboneka ariko mu Burundi byarakomeje kugenda biraba ingorabahizi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byaje gutuma rero n'ubundi ibikomeje kugenda bigaragara n'ubundi haje gufatwa ingingo zikomeye cyane zo gutanga agashimwe ku muntu uzojya uratanga amakuru rero cange agacaratunga agatoki ku bantu bariko baratandaza igitoro mu kinywabi nk'uko byama bigaragara. Mu Burundi iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa hamwe rero no kwiyunguruza birahangayitse rero nyine birahagaritse umutima rero ababa mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'Igitega ababa i Bujumbura ndetse n'Igitega ku mugwa mukuru w'ubutunzi ndetse no politike mu Burundi barafise ikibazo c'ibiciro by'ibifungurwa n'ibyo kwiyunguruza biriko rero biraduga cane rero uko kwiyongera kwaratumye ibiciro bimwe na bimwe nyine byongera inshuro zibiri ahanini rero birategwa n'ubukene bw'ibitoro bwugarijwe nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari bamwe bavuze bati General Arigiyome Bunyoni atari yo tabwa mu nyomvuto canga se nyine ngo yagirizwe ibyaha bigiye bitandukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramwagirije ibyaha byinshi birimo rero nuko ari watuma ibura ry'ibitoro gibonekeza nga mu Burundi ariko kandi ibyo byose kuva haza undi mushikiranganje ahubwo ibintu byarushijeho kuba bibi cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga turabagerekaho byose mu buryo burambuye nyine muri ano makuru yacu ariko kandi ndaza kukubwira yuko umupolisi kazi nyine yakoze ibara nyine mu kugandagura umunyagihugu amurashe n'inkoho nyine abanyagihugu bakaba bariko barasaba ubutungane. Iryo bara ryarabaye mu ijoro ryo hirya y'ejo nyine hari kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa Ntwarante 2025 hagati nyine isaha hari ku isaha 3 z'ijoro zishika saa 4 nyine ku mutumba Kinyota muri komine Muyinga uwo mukenyezi yaragandaguwe nyine yitwa Kawera Eugenie w'imyaka 40 rero nawo umupolisi yarakoze iryo bara yitwa Adija nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kandi kubigendanye n'agashimwe kamaze kugenda gashyirwaho nyine mu nyuma yuko ibikorwa bigiye bitandukanye haba ibigendanye n'ubutare ndetse n'ibigendanye n'igitoro bikomeje kugenda birabingora abahizi nga mu Burundi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamayagiriza indongozi zibijejwe yuko rero haba hakomeza kugenda yibonekeza ibigendanye cyane ibigendanye nyine no kubinyuruza nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho cange nkuko bikomeza kugenda bitugeraho. Amakuru avuga yuko inyuma yo kunanirwa rero gutorera umuti rero ikibazo cy'igitoro mu Burundi leta ihagurukiye rero abadandaza b'iki gitero cy'amagendu cizeho rero agashimwe k'umuntu wese azoturangira abantu bose badandaza igitoro c'amagendu bishikirizwa n'umushikiranganje w'amasoko rero ntangangufu Ibrahim Uwizeye. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri uno mwanya cange muri uno mugoroba muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye reka twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu makayitse amwe namwe ku mitumba imwe n'imwe mu bisagara bimwe na bimwe turabifuriza kumererwa neza cyane turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini haba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda igihugu kibanyi ca Uganda abari muri Tanzania Kenya ndetse n'abari muri Congo Kinshasa muri Congo Brazzaville mwese turabifuriza kumererwa neza abatwumviriza mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka mwese tubahereze ikaze
abari mu makungu ya kure, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, reka tubifurize kumererwa neza. Ari ubwa mbere ufise ngaha, reka ndagusaba vyonde kwanditse s'abonner kugira uce waronka amakuru n'ibiganiro vyacu, vyonde kwirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ndetse urashobora gutanga ivyumviro vyawe, ugatanga komantere aho ngaho mu mwanya w'ibitekerezo nyine, ibintu bikaba vyarushaho kuba vyogenda neza cane. Ikaze kuri mwebwe mwese. Imyidogo ni myinshi ku banyagihugu basanzwe barakora urudandazwa hano mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandazi, ndetse n'abandi basanzwe barabarizwa Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Bavuga yuko rero iduga ry'ibiciro rikomeje kugenda riratera inkeke, ariko kandi hakiyongeraho ibindi bibazo bigendanye n'ibura ry'ibitoro, aho kwiyunguruza ku hantu hamwe na hamwe nyine kwama kuraduga ku biciro vy'urwo rugendo nyene. Umushikiranganji w'amasoko ntangangufu Ibrahim Uwizeye avuga yuko rero nyine ahagurukiye abantu bose badandaza igitoro c'amagendu kugeza batujijwe. Aha anga akaba yavuze yuko rero ashizeho agashimwe kuzotanga amakuru rero nyine kuzaba ariko aradandaza ico gitoro c'amagendu. Haraheze igihe kitari gitoya nyine ikibazo cy'ibitoro kibonekeza mu Burundi, aho imiduga imwe n'imwe nyine iciratora umurongo ikamara n'imisi ishika muri 3 nyine itegereje cyangwa irindiriye ibitoro mu Burundi. Harashyizweho rero uburyo bwo kudandaza igitoro, uburyo rero bugezweho nyine bukoresha ubuhinga bwa none, ariko nabwo ntacyo byahinduye mu Burundi. Uharongoye ubushikiranganjiro bw'amasoko ntangangufu avuga yuko rero abishizeho agashimwe nyine ku muntu wese azokwerekana abadandaza ibitoro vya magendu. Ibi yabishikirije nyine kuri uyu wa gatanu uheze, hari kwigenekerezo rya 21 ntwarante 2025 mu ntara ya Gitega, inyuma yo gufata rero amabido ya essence n'amazoto arenga 40 rero ku muhana witwa Donatien Ntirampeba aba muri quartier Mushasha nyine mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike, nk'uko amakuru atugira bivuga. Ikibazo k'igitoro kirakomeje kuba rero ikibazo kitoroshe mu gihugu c'u Burundi, aho rero mbere biboneka yuko leta isa rero niyananiwe gukemura iki kibazo cy'ibitoro, ndetse n'ikibazo cy'ikwirakwizwa ry'ibyo bitero byagumye rero giyongera nk'uko vyoma bigaragara. Hari igihe kimwe rero mu nama y'abashinga amateka ndetse na nkenguruza amateka, aho bamwe barabajije umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca inyishu yatanga ku bigendanye n'ibura ry'ibitoro cyangwa se n'ibibazo by'ibitoro mu Burundi, maze aca arasigura yuko nawe atanyisha afise ku bibazo bigendanye n'ibitoro. Iduga ry'ibiciro nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nyine byo kwiyunguruza, ibiciro ku masoko navyo rero nyine byaraciye bizimba, eke na mbere nyine n'abagize ngo bakore rero ibitoro mu bihugu bibanye barafatwa bagafungwa bakakwa n'ibyo bitoro nk'uko bigaragara. Hari na bamwe bagiye baravuga yuko rero hari n'abajejwe intwaro yo hagati rero nyine n'umutekano bama barabaka ibyo bitoro bagaca nabo barajya kubidandaza ahandi. Ikibazo gihari rero sabagurisha igitoro c'amagendu, kuko rero benshi baja kukirangurira nyine mu bihugu bibanye, kubera rero kiba cyabuze mu gihugu. Igitangaje nyine nta misi iheze rero Perezida Evariste Ndayishimiye avuze amajambo yatangaje benshi mu Burundi. Ni mu gihe yasanze rero shirahamwe Sopebu rijejwe rero kuzana ibitoro mu gihugu c'u Burundi nyene cyaranyuruje amaritiro arenga 30,000, amaritiro arenga 30,000 nyine z'ibitoro, ariko akabibona nyine ibisanzwe akabibona nk'ibisanzwe ntibahanwe bikwiye nyine ntibahanwe bikwiye. Ibi nivyo rero nyine bisinjikaje igihugu kubera ingendo nyine yo kudahana abayunguruza ubutunzi bwa leta, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu minsi mike iheze nabwo nanone umukuru w'igihugu c'u Burundi yama yaragirije bamwe rero nyine mu bajejwe ibikorwa bigendanye no kwimba ubutare, akavuga yuko ari bamwe mu bantu nyine bama barimba ubutare, ariko kandi ugasanga mu kigega cya leta ata kintu na kimwe kibamo, maze akavuga yuko acyumvisha ingene leta y'u Burundi yama ivuga yuko nyine yabuze amahera mvamakungu, mu gihe nyamara ibigendanye n'aya mabuye y'agaciro cyangwa se ubutare bwama bwibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Ico kibazo cyo kongereza rero ndetse n'ubukene bw'amahera rero y'agaciro biri mu bintu bikomeza kugenda biratuma ukwiyunguruza ndetse n'ibitoro cyangwa se ibindi bitumizwa hanze bikomeza kugenda biraba ikibazo gikomakomeye cyane.
Ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB irafise ingorane yo gutanga amahera rero mvamakungu kugira ngo ibitoro rero birangurwe hanze, bigatuma rero igitoro kitaboneka mu masitasiyo. Ingaruka rero ibiciro bica rero biraduga bigakora ku bisata hafi ya byose nga mu Burundi. Hari igihe abakozi ba leta bigeze kugenda baravuga yuko nyine bajya baroherezwa ntibajye barabazwa ko bakerewe mu mirimo yabo nyine kumva z'uko ibitoro biba byabuze ku masitasiyo amwe n'amwe. Umunyagihugu umwe rero atuye i Bujumbura arashingira intahe ati kare tagisi rero yari amahera rero ibihumbi 2 y'amarundi, ubu rero make ni ibihumbi 4. Niko rero bivugwa n'umwe mu baba muri iki gisagara ca Bujumbura. Itunganywa ry'isoko rero ry'ibitoro ryamirizwa n'abatari bakeya nk'uko byoma bigaragara. Ingorane zagiye kuba rero nyinshi mu gihe rero haba isubirwamo rero ry'isoko y'ibitoro. Abahora rero bazana ibitoro baragirijwe, inyuma hashirwamo rero bashasha bagizwe ahanini rero n'abanyetanzaniyakazi ndetse n'abarabu, biratuma itunganyo ry'igitoro iba nabi cyane kandi kikama nyine kinyuruzwa ku rugero rudasanzwe nk'uko bigaragara. Umukozi umwe rero arakora kuri sitasiyo adashima yuko rero amazina yiwe atangazwa kumva z'umutekano we amenye avuga ati ibitoro bike rero bihari n'ubundi bikibikwa nyine namwe mu bakuru canke se nyine bikagurishwa kuri magendo. Igiturire ndetse n'akamwana wa mama nyine itangwa ry'igitoro mu rugendo rutangana nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Itangwa ry'ibitoro nyine rirarangwa kandi n'ibiturire mu masitasiyo amwe n'amwe. Hari n'abapolisi rero bajejwe gucungera uko rero gitangwa bagirizwa kugira uruhara rero mwinyuruzwa ry'ibyo bitoro. Umushoferi w'itagisi ndetse n'ipikipiki wo mu Gitega aravuga ati iyo rero udatanze akanoti nta mahirwe rero ugira yo kuronka ibitoro, naho nyine byoba biriho byiganwa nyine n'umwe rero mubunguruza abantu n'ibintu ku ipikipiki Igitega. Ibyo rero bituma abashoferi benshi baja kugura rero ibitoro mu kinywabi ku giciro kinini cyane, bigaca nyine bigira ingaruka cyane ku giciro cyo kwiyunguruza ndetse no kubifungurwa nga mu Burundi. Ubushobozi rero bwo kugura bwaragabanutse nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, kubera ingorane z'ibitoro. Igiciro c'ibintu rero byankenerwa ntigihengeshanya nyine kukiduga nk'uko bikomeza kugaragara. Igiciro cy'umuceri ndetse n'amavuta cyarigwije hafi rero inshuro 2. Imiryango myinshi cyane birayigora ndetse no kwigaburira nyine, niko bivugwa n'udandaza abo mu isoko rya Kotebu mu buraruko bwa Bujumbura nk'uko bigaragara. Uko kuduga kw'ibiciro biriko rero biratera ingorane mu buzima bwa misi yose mu ngo rero z'abarundi zisanzwe rero ziyogayoga kubera ubutunzi bugoye cyane. Basaba byihuta rero ko umuti urama uboneka bagatora inyishu rero ibyo bibazo bikomeza kugenda bigaragara. Kubera ibyo bihe rero bikomakomeye cyane abanyagihugu ndetse n'abakorera cyane cyane nyine mu gisata cy'ubutunzi basaba yuko nyine hajaho rero ingingo zikomeye mu ntumbero yo gushikamisha nyine isoko ry'igitoro kandi hatunzwe cya magendu. Umwe rero mu bagize ishirahamwe Abuco, ishirahamwe rero ry'abaguzi bo mu Burundi, asaba ati ntihashigweho nyine umuco rero mw'itangwa ry'ibitoro ndetse abakirangura nyine boroherezwe bose. Mu gihe indongozi rero biriko nyine birazigora gutora umuti rero urama abanyagihugu b'i Bujumbura n'Igitega babandanya nyine gukorwaho n'ingaruka z'izo ngorane zigiye nyine z'impinduka zihuta nk'uko bizoma bigaragara. Aha rero bamwe ntibajya umunwa mu kugaragaza neza ko leta Evariste Ndayishimiye yaraniwe gutora umuti rero w'ibibazo bikomakomeye cyane, bagaca basaba yuko nyine yotanga imihoho canke se nabwo yotanga imihoho. Igihe kimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaravuze yuko agiye kwifatira mu minwe ibigendanye n'ibitoro, ariko kandi gushika uno mwanya n'ibibazo bikomeza kugenda byibonekeza, n'ibibazo bikomeza kugenda bigaragara. Umupolisi kazi yarakoze ibara nk'uko bigaragara, aho yahatswe kugandagura umunyagihugu amurashe n'inkoho. Abanyagihugu bakaba ariko barasaba yuko hoba ubutungane. Iryo bara ryabaye mu ijoro ryo hirya y'ejo haheze, hari kwigerekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu 2025 nk'uko bigaragara ku isaha 3 z'ijoro
nk'uko vyoma bigaragara ku mutumba Kinyota komine Muyinga. Uwo mukenyezi yaragandaguye nyene yitwa Kawera Eugenie w'imyaka yarugwa mu 40 y'amavuko, naho uwo mupolisikazi yarakoze iryo bara yitwa Adija. Uwo muhisi Kawera Eugenie yarasanzwe rero ari umubanyi w'umupolisikazi yitwa Adija, arakorera muri komine ya Muyinga, yari n'umugenzi wiwe nyene bahora rero basangira agacupa nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu babaho ngaho nyene kuri uwo mutumba ndetse no muri iyo quartier. Ku mugoroba wo hirya y'ejo nyene haheze nyene hari kwigerekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu 2025, bose uko ari babiri bari bagorobeje rero nyene bateramiye basangira agacupa. Bavuye aho ngaho nyene bari bateramiye isaha 3 z'ijoro, baraciye bataha baraherekerezanya nyene umupolisikazi Adija yaraherekeje umwe mugenzi we nyene Kawera Eugenie, bagenda barayaga, ariko bari mu nzira rero niho bashwana biturutse kuri ivyo biyago nyene barimwo nk'uko vyemezwa. Amakuru rero adushikira yemeza ko rero umupolisikazi yoba ataranejejwe n'ijambo mugenzi we nyene Eugenie yamubwiye kubijyanye n'impuzu nyene bambara. Umupolisikazi yaciye arakara cane, atwagwa rero nyene n'agashavu, aca abwira Kawera ko agiye rero kuzana akuma kiwe nyene inkoho kugira ngo amwereke. Reka nze kuzana akuma kanje rero nyine nkwereke umupolisikazi Adija, ariko yabwiraga uyu nguyu Eugenie bari kumwe. Kubera hari hafi rero yo muhira wa mukenyezi Kawera Eugenie yaraciye yinjira mu nzu yiwe nyine arugara. Inyuma y'akanya gato nyine wa mupolisikazi yaciye aza ahamagara mugenzi wiwe Eugenie, nawe nyine yahavuye yugurura atazi ko yazanye inkoho. Ubwo nyine umupolisikazi yaciye amucagira amasasu wa mukenyezi Kawera Eugenie aca agirwa ko acikana. Inyuma yo gukora rero iryo bara umupolisikazi Adija aciye yishikana kuri bagenzi be nyine b'inyamiramabi aho Imuyinga, avuga ko rero ahejeje kwica umuntu. Gushika ubu ngubu rero nyine abanyagihugu barangwa n'agashavu kadasanzwe kuri urwo rupfu nyine, bakagira amakenga ko rero umupolisikazi ashobora kurekurwa adahanwe nyine nk'uko rero bimeze, cyangwa se bimaze gushika inshuro nyinshi, ibituma rero basaba ko ubutungane bwonyarutsa urwo rubanza kugira ngo umupolisikazi Adija ahanigwe icyo cyaha yakoze. Ni mu gihe bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko mu Burundi hama hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, na cane cane hama haboneka ibikorwa bigendanye nyine no kudahana cyangwa se ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugera avuga yuko mu gihe hemerejwe amatora mu Burundi akomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, cane cane aho biboneka yuko abantu bose atari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bama bibasirwa, bama bagirirwa nabi, bama bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akaba agaragaza neza yuko mu Burundi ibintu bishobora kuba byokomeza gufata indi ntera igihe ariko kose, mu gihe leta y'u Burundi itogira ikikumira cyangwa se ngigire icyo ukora. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviza muri kano kanya, twongeye kugaruka mu kanya turabiramwe ibindi bigezweho.